then ntibisigura ngo nyashi ngo nimpaka ngo urususu runini nakajya gato ni nyashi abo ubu ufite nyashi okay yo haruza gutera inkuru navanga ubu wowe ufite nyashi ngira nyashi ubundi muharamumbeshe cyangwa kanyashi barakuravuga ngo ufite ikibazo kubera atanyashi ufise oya nabivuze je bivyo ngura nta soko ufise no kangwere ukuntu ngoronka isoko hari ibikareso badandaze Bugande yo tukivuga ku bintu cy'ubwe Hello guys, j'espère que vous allez bien. So ni Khaisa nanone ni Sky Media Presents. Tugarutse kuri ya YouTube channel yacu Sky Media Burundi. Avant yuko ngira ico mvuga ndasavye mugire subscribe, mu liking, mu commenting, mu sharing kugira ngo tubandanye tugira inguvu zo kubahereza bimwe mu bigize isi. So rero sinavuga ngo ufise umutumire, sinavuga ngo numushitsi, ni okay, navuye muhira. Numva umenga ndashaka kubaganiriza like ndashaka kubavugisha so sitse kuri studio ndahasanga umwe mu bagenzi banje ndamubwira ati woshobora kuza muri studio tukavugisha abafana tukavugisha abantu bacu bakunzi bacu then aranyemerera gusa byangoye kumwumvisha kubera arafunze umutwe si umwana mwiza problema kuba muzi kuba tamuzi si umwana mwiza kuba muzi namwe sikundi kuntu umuzi so reka sinavuga ngo ndamuba presente ahubwo anyemerere amfashe yibwire abakunzi bacu ubugira kandi uragwaye kwe karibu bazi urakoze cyane none nakubeshe ntungora funza umutwe Jesse funza umutwe tu man uribuka ingene yambwiye ngo kugira ngo tuganire ngo ndamugurire ji nyumvire cabirangira nawe utayiguriye kugira ntungurire nanoshaka ndakugurira kugira ngende muri make niba bari kungurira je nakugurira go amahera menshi byahereye abantu barambeshe si wabimbwiye cagiye yoza ni moto kugira ndakwirire ngo jewe oya ntumbeshe ku mahera mfise so warumeze gute shameze neza ndakuvugira canke wivugira umuntu w'umugabo kweri nakuvugira for sure mvuge gute witwa gute nitwa King Christopher numuhashi numuhashi quand même bien sûr que oui ndumurondeti urumuhashi sinja kugaruka ku abashaka kukumenya vyimbitse baraza guscrollinga barabe munsi ku rubuga rwa YouTube rwa Sky Media Burundi nibaza kuriko na YouTube channel yawe yitwa gute King Christopher n'uyu muza guca mubona nimuze guhava mutwenga canke mwikange arirabura sanzwe yirabura cyane wumve yuko binatugora vraiment kugira kamere muto so King Christopher no mu colleague wanje ndagushimira kwanza kuba wemeye kuza kumfasha nakubereye umufasha byaricuritse naje kugufasha wakoze so nashatse uko womfasha tukavuga kuri iki kintu ngabako ngo badafise nyashi shango mina misaho naje ndimusi ibyo by'inyashi nabyo hije gute hajya ugira se jewe aya nawe turabona nukuri nawe turabona so wowe what kind of girls nyene aba okay mvuge gute nani nyene ni nabaye bwoko bwo gukunda nyene guyawe nawe uri guyanje gusa nabuze gusa je na mukobwa nkunda kubera ukuntu ateye shaka kube mugufi we muremure muto munini ahubwo je nkunda umuntu bivanye n'umutima hari abantu bakunda kuvuga ngo ujya umuntu afise umutima wagutse hari igihe umuntu usanga afise iyo nyashi
atagira umutima rero nyashi atamutima nta kintu bufise nyashi atamutima nta kintu bufise bavyumvise abakobwa beza bacu bagire nyashi bagire n'umutima bagire nyashi bagire n'umutima yani byo byiza oh okay dumwe uravye ku kuntu abahungu bubu benshi la majorité nyene bakunda abakobwa bafise ibisusu bafise shape bafise forme ya bien uri ruzingo nka jewe urumva nashaka gushikirwa abakobwa turi bato tusava tubura isoko murarifise yubwirwa bararifise kuko uratinyike nawe uzovyibuha reka yo oya kabisa sinshaka kuvyibuha pe kubera iki oya dumwe hari akantu nabonye la fois passée kavuga ngo hamodemu ntashimye kuvuga babajije kwiki utunze iPhone telefone okay twese telefone izimvye uri umwana w'umukobwa ariko agataho naho sigo ufise telefone kaze naho cunteza kandi nagira nyashi nawe wayikuru utagira nyashi wakanze iki jaho garusha ukambi oya je ndakora sinshaka ko banayibona ndakora kobwa ndakora dinde jewe ndakora uturimo tw'amaboko ndakora uturimo tw'amaboko ya niho itelefone yavuye murakotse so uyu mudemo wa DJ umva yiswe ngo ntidufise nyashi nakabonye ngo ngumvara akakozwe na AI maybe ngo bavuga ngo gute ngo tudafite nyashi ngo gute dutunze telefone ngo nziza ngiriga dufite nyashi rero abakobwa mufite nyashi mutariko murevyaza umusaruro muje mu kazi zosha reka kosha abandi bana abureka ndakwereke suko kosha kuravuga ngo ufise ikibazo kubera atanyashi ufise oya nabivuze jewe ibyo ngura nta soko ufise no kangwere ukuntu ngoronka isoko hari ibikariso badandaza Bugande iyo tukivuga ku bintu cy'Ubugande tukivuga ku kintu cy'Ubugande Perezida wa Uganda afise umwana w'umuhungu ariwe chef d'état major ntariko ndabona izina ryiwe hafi Kainerugaba ya niwe Perezida d'état major wa Uganda then so itegeko yamye avuga yavuze ati abagabo bose bafise abagore badafise nyashi no gutangura kuri ikori bazoza barabarihira nanje kweri ndi urondera umushira afise amahera azoza kurihira ikori mugaho ni muri Uganda aho ni muri Uganda mu Burundi ivyo n'amahoro oya dimwe se nyashi utayifise mu Burundi hari abafise nyashi benshi abadafise nyashi turi bake n'abatayifise mbona umenga bamwe bariko bariko bararondera uburyo bwo kuyironka ko bakoresha ikinaye ubukobwa murahura umunsi ikintu reje ejo mu gitondo ugasanga yato uno munsi ntaje urabona naje kandi kwe takiriyo ntakantu aba tugaca duhura nk'inyuma y'amezi nkane canke 5 teye nk'igitunguru abantu gacubona bise nkuru nyashi mukoresha irihe ba bamwe ngo baravyongera baravyongera nyine bagenda bakakubaga birazimvye umuntu aza kwifotoza ngushije kwibisusu namwe hari ahantu mugenda bagenda bakabongerera okay murakoze urumva ikibazo cya nyashi kiri mu kuva mu ndi none bakoresha iki I don't know nanje ndavyumva waragiye oya jewe nta gisusu ushaka nukuri akomfisa arako kwicara kwicara atari bindi karakwi ariko Jesse numva none mwebwe abakobwa nyashi nyibaza ko abahungu bayishaka miki ahubwo nanje nobaza mwebwe abahungu ni igiki murondera muri nyashi ariko hari umuhungu hari humbu reka mvuge ati muri nyashi nene kuko rega nyashi sikuvuga ngo nyashi ngo ni mpakaye buye nyashi n'ururimi rwo muri Nigeria n'ururimi rwo muri Nigeria ego reka ndiko mbaza wewe cameraman
ubwo n'ururimi Nigeria nyashi birashoboka ya ni ururimi ni ako kantu katanguye ari byo akavuga then ntibisigura ngo nyashi ngo ni mpaka ngo urususu runini nakajya gato ni nyashi abo ubu ufite nyashi okay yo hari umuntu uza gutera inkuru nava nga ubu wowe ufite nyashi ngira nyashi ubundi muhora mumbeshe cyangwa kanyashi wari kuranyisha ubu nawe ndagushira kuri stade uri mu mubare w'abantu bafite nyashi ndimwo pe ibyo bintu muza mwigira nagupostinga ati Raisa nawe afite nyashi none abantu munzi ko n'abantu bakunzi kweri bumvise uvuze ngo ufise nyashi je nakubajije abahungu ni kihe kintu special murondera muri zo nyashi zinini basi ego nyashi mutabona mutunyashi nko kuvuga ngo kanyashi nasari umuntu ufite nyashi zomba zico niko ndakurikirana ariko akashinge ahubwo mwebwe mwabakobwa reka nkubaze mwebwe muri nyashi bababwiye ko abahungu bakunda yiki kuko nta muhungu aravuga ngo kubera udafise nyashi ndaguhebye yewe barabivuga uhora aba pop de balloon wewe oya nawe umuhebe yamaye wowe rega jeje nasizwe n'amata nawe umuhebe gavuge ngo atasa ahubwo rayi urakoze kunkangura kino kiganiro cyari gikenewe uno munsi byasaba yakundura umwana afise nyashi byasaba abantu bose bo muri Sky Media ndabazana muri studio kandi ndumva ko byari kito uzima bafite avuze nyashi no muntu ashobora kuba asakano yibitse basha birashoboka kabisa nyashi yubaho mani urazi ko nzogerageza kurondera numviriza uburyohe udafise nyashi nyene urumva aho nta jambo ugiye okay gusa je nariko ndivugira nyashi sinumva ibintu bya hatari jewe nanje mbona ntabirenze mugabo ivyo onya impamvu tuko tuvuga twebwe ngo ntabirenze nikora yuko iyo nyashi ntayo ngira ngo mbone urumva ngo mbone basica abahungu bayirondera none bavuze ngo n'abantu bato bafite nyashi iyo nyashi wowe wavuze ngo bato bafite akanyashi ubwo n'abahungu bafite nyashi ubu nanjye afite nyashi nyashi ni iki agaruka tubwire ubu nanjye afite nyashi no dumwe cyangwa nyashi iryoha ku mukobwa nyashi jemba mbona abahungu benshi maze kubona cyangwa maze kuganira nabo ngo udafite nyashi ngo urumva ngo ntakinda gukoza iki ugaca wibaza none ufise nyashi wamukoza iki bigaca bigucana ubukurikira nziya nanje ndondera umuntu afite nyashi muzane hano mu murabe hama ndondera n'umuhungu akunda nyashi afite experience ku bintu bijanye na nyashi hano turamubwira ndavuze ko waca guheba udafite nyashi yo guheba azi imbere hamagara bajya yene ko ari babiri kubera umwe ari arayifise undi arayikunda kandi rero kantu niko tubwire mora ahubwo rero icyo biganira icyo ndagikenenza gukurikirana umwe arayifise uwundi arayikunda ashobora kuba ari we yakurikiranye nk'ubu rero byoshika agapomporoka nibo bazaduha umuco bazobamuhebye ni ikibazo so iki kiganiro cyagana ahantu hamwe nibwo twahereye mu bya nyashi je ndahera kukubaza wowe ubaye n'umuhungu nako uri umuhungu ugatera ufite nyashi ugatera inda umwana w'umukobwa akiri mutoya then ntibimenyekane ngo umutini ntibimenyekane ngo ngo bagufunge mugabo umwana akavuka uremeza neza ko hari
uwo mumama hari umumama canke reka duvuga umukobwa kuko aba yabaye umumama mugaba bakiri muto a 16 ans 17 ans naho hoba yewe okay a 15 16 17 ans uko kuko baravyara a 2 mois aca guha umwana wawe ngo ntiyomwonsa ntashaka ko amabere yiwagwa okay ubitwara gute nyine bigenza gute jewe ku bwanje nta na kimwe vyo ntwara ko n'ubundi jewe sanze ndi umupapa subizi ya ndi umupapa kandi abana banje tubanye neza atanu umugore mfise rero gusa nyine coba ari ikibazo kuko umwana ku mezi abiri nibaza akaba gikeneye konka basi ariko iyo uhuye n'ikibazo kanaka kimeze gutyo uca wiga igeno kibamo yakubwiye amabere yanje zishaka kagwa none woca ugira gute none udashaka amabere yawe kwagwa uja mu bahungu urondera iki nanjye nkubaze so ndabandanya guma hamwe wowe uravyaye umwana baramuguteye a 2 mois ntibashaka amabere yabo agwa then ukamurera a 18 ans mama wiwe gacaza ati umwana wanje ukamumuha inkuru y'umwana isubira inyuma a 18 ans mama w'umwana wawe akaba ari haja ku marezo sosiyo akavuga yuko umwana atari uwiwawe then ukamumuha wamumuha inyuma y'umwaka cyangwa imyaka 2 bagaca bamutera inda ndamuhaye umwana bagaca bamutera inda yaravuze ko atari uwiwanjye ndiko ndagerageza kumva wewe nshaka wishire mu kibanza Roriro arimwo right now okay sinzi ukuri cyane najewe sindakuzi ukuri cyane mugabo ndiko mfatira ku bintu ku ma version bo bagiye barasohora version ya Shani Queen irahari ariko aravuga yuko umwana atari wa Roriro version ya Roriro irahari ariko aravuga yuko umwana amuvumye baravumye mwana n'umuryango wose ndazi mwana bibonye ngo namurane bitubona naho ibintu rero basi nyene ubunya nico kintu kiriko kira trendinga sana muri industry y'umuziki ndundi bose nabaririmbye nabakambwe ni babantu novuga yuko jewe nukuri batanguye kuja mu muziki ntarakura ndivugiye urumva naba legend muri make uravye ibintu byose ngo vyatanguye 2008 kwa 2008 aha abantu batari bwanavuga hari n'abandi bari bakiri bato hari n'abandi bari bakuze mugabo batari interesse mu bintu by'umuziki ibintu nk'ivyo wasanga rero abaririmbyi baba legend nkabo ibintu vyabo nk'ivyo zabikwiye kubibanga biragiye zarane amarezo social ngira ngo n'umwana atazi imvo n'imvano yiyo bahuriye ariko aramenya ibintu vyabo nshaka rero umfashe uje mu kibanza cya Roriro kugeza ubu niyo makuru dufise bivanye n'ivyo bonyene bivugira canke na ma version atangwa na bamwe mu bo bagendanye ishira mu kibanza cya Roriro okay nakubwiye ko je ntabikurikiranye cyane ngo numve ivyabo neza ariko urukundo rwabo naragumvishe umugani wawe twakuze tubumva jewe basohora za 2008 ndibuka yuko nari mfise ubwenge nari ndabizi nari umufana wabo kugira umwana wese afana umuntu akunda umuntu ariko kimwe gusa sindavyerekeza kuri Shani Queen kuko abakobwa ntimufise ubwenge sinovuga ngo mufise ubwenge buke ariko ubwenge bwanyu sinabwinshi cyane rero Roriro ariko aravyitwaramo nabi akaravyitwaramo nabi kubera ko nimba koko Shani Queen yaramubwiye ati uyu mwana si uwawe akabitungura mu kanwa kiwe akabimubwira
jewe umbwiye ati burya umwana nawe wamukobokeye bingana gute suwi wawe nuko nyine nuvuga ati ivyo nakoze vyose nariko ndakorera Imana. Hanyuma bishitse naguciriyemo ko na Yosefu yarareze yaraririye Imana si sawa. Hanyuma bishitse uwo mwana bakamutera inda noshavura nkuko Yosefu murezi yoshavura. Ariko sinoca simbira ku ma réseaux sociaux ngo ure mtoto ngo namurani ngo n'uruvyaro rwe ruzomuvamo gose ngo ndaruvumye. Icyo nikosa nimba kuko yemera ko ari umuvyeyi wa nani ujya mukobwa yitwa Rahma, nimba yemera ko ari umuvyeyi wiwe ajya amajambo ni ariko yavuga. Je bwa mbere nari ndamushigikiye ndi mu ruhande rwiwe, ariko arinze avuga ngo umwana wo muvuma gute ari uwawe, ufate kara amaraso yawe katara amaraso yawe. Yaramureze kandi niwe papazi, umwana niwe papazi. Ntigeze amashoninga ni Chanel, ntigeze amubwira ngo uyu mwana si uwawe nkuko wambwira uyu mwana si uwawe n'uwamigo, sivyo? Iyo amubwira uyu mwana si uwawe n'uwamigo byari sawa, ariko umwana si uwawe amigo tukiri kuri amigo nyene nubwo tari ngago bandamuvugeho. Wowe narigeze kumubaza kuri ico kintu cyambwira ngo oya ngo bagore ngo murafise ingeso ngorana ngo nico kintu ngo abazungu ngo baturushije ngorana ngo ngiyo ngo umuzungu abazungu iyo batandukanye umwana ntaba victime. Nyina ntashaka kwankisha umwana sese ntashaka kwankisha umwana nyina ngo mbwangahe wacu ngo mu Burundi ngo yo mukira gupfa kantu gato gusa umwana ari kwa nyina mubwira ibikurisi. Kandi abagore ngo niko mumeze ngo muca mufata abana ngo mukabatandukanya n'abase ngo mukababwira ngo ibintu bibi ngo mukabuzuza ngo imyuka mibi nyene ibintu bibi ngo bivuga kuri baba wabo. Ariko nivyo hari aho biba, ariko jevye ntavyo nokora. Je nta mwana wawe mufata ngo ndamubwire ngo mama wawe gutya na gutya. Si erega si amigo we yahagaze ku bagore. Abagore ngo nitwe tubikunda, abagore ngo nibo bakunda ngo kuvuga ngo ivyo bintu ngo kagira ibintu nk'ivyo bintu byo nkuko nyene. Nabwiye ati ami Dimo ahonya nawo ufashe uruhande rubi. Ufashe uruhande rubi kubera yuko ndashe nabaza ati no uramaze gutandukana n'umugore amabira kubako. Arambwira oya ati tekana rero. So ku ruhande rwa Roriro benshi bamwe baravuga ngo ngurumva ngo Roriro ngo n'umunyamakosa, abandi bakayashira kuri Shani Queen. Dimo abantu ntituzi histoire yanyayo, ntituzi nyene histoire y'ukuri yari iyo, ntituzi ngo bariko kuko bo bafise ibindi bintu bapfa bidashaka kuja ku marezo so. Reka ndakwereka ikosa bakoze Shani Queen kugera ubu je nakosa ndamwagiriza. Ikosa yoba yarakoze n'undi mukobwa wese yobikora. Kandi kare namye numviza ikiganiro Coco Empire like that yakoze akorana n'urya muji wo mu mukobito yitwande Gael yitwande sindamunsi ndakurikirana. yavuze ko yari umugenzi wa Chanel depuis 2008 là mafise imyaka 2. Chanel era 15 ans bamutenda afise 15 Chanel. Umuryango wa Chanel umuryango uhagazeko abafonctionnaire ba mu Nyakabiga. Then no kwa Roriro kwa ruko rero imiryango ngo yaragiye hamwe ari 2 irakorana. Imaze gukorana baravuga ati Chanel niwe yari imfura muhira, yari imfura akenza 16 17 ntibigeze ba precisa umwaka wa nyawo nyene naho ndavyumva. Then yari imfura, papa we yarafise akazi, mama yarafise akazi, ninde uwo mwana yari guca murera nawe kandi yari mu mineur. Roriro yarakuze kweki bitageze kure ngo afungwe, kandi ico gihe baragufungaga kweki bitageze kure ngo afungwe, nuko hari ivy'imiryango ibiri yumvikanye. Rero ariho gihe nshaka kurira umuntu abantu ibyo bavuga nyene wumvije ikiganiro cyane Linat ukumviriza nyene amaversion agiye arasohoka avuga kuri ivyo bintu. Bamwe bashigikira uyu abandi bagashigikira uyu, n'abatagira uwo bashigikiye. Rero
nk'abantu bashigikira Roriro biranavugwa yuko mu bintu ikintu cyatangiye gutandukanya Roriro na Chanel ariko Roriro ngo yari afise ngo mu girlfriend ngo muri Holland akamubwira ngo uyo ngo nugira ingorane ngo no kujya ni side chick no kujya amahera mushuga mabi like byarangega namuteye inda ya mbere n'iya kabiri birangira ngo abana bihakanye ibintu byo nkuko nivyo namye numva umva ko ari histoire ndende bafite ibintu byinshi bapfa twe tutomenya so nasaba abantu tureke kujajenga ibyo bintu tuvyihoze kandi na Roriro Chanel ntigeze aza muri bibi oya si cyane yarabivuze ko namba ari kwa Mirakuro no kwande sinibuka yarabivuze ko Chanel uravye ikiganiro Roriro yakoranye na Hozi uravye ivyo yahavugiye novuga yuko ari ibintu biranyegeje ibintu vyabo biranyegeje hari wasavye ngo ko bareka ngo bakaganira ari babiri boca bicara boterana ibidazi ahubwo ukuntu bimeze bino bintu je n'ukuntu numva vyogenda Chanel ari mu buzima bwiwe Roriro nawe afise urugo rwiwe sivyo ntafise umugore ujya mujana ego Loriane rero Roriro je ndamukunda Roriro sana ndi n'umufana wiwe sivyo iyo ndikunda mwumva rero mu bintu nk'ivyo by'utubifu tw'uburofa nkunda birambabaza legend tu urabona Roriro Farias n'abantu numvise bari mu bintu byo gutukana konzi ya Kikongo birambabaza shawo uravye Roriro na Farias n'abantu Big Fizzo na Roriro n'abantu nibo novuga ko ari bo okay bazwi ku muziki w'u Burundi mu majambo make bazwi ku muziki w'u Burundi batanguye kuririmba kera cyane ndavyibuka kandi indirimbo zawe n'ama hit song n'ubu bakiririmba abantu sometimes hari igihe ushaka kuja muri karaoke ahantu ukumva indirimbo za Big Fizzo gusa nizo ziko zirari namaravyo ukavuga ibi bintu nibiki urumva n'abantu bakuze na Roriro indirimbo ziwe ni kera gose yatanguye kuririmba kera cyane vraiment n'abantu batakwiye kuja mu bintu n'umuntu atarakwiye ku ivyo vyari ibintu bikwiye kuguma hagati yabo jewe nimba hariho ikintu bahanura bakacumvira Roriro na Farias bavaye mu tuntu tw'udutiko muna karamvuze ngo reka ndamusubize Dime Big Fizzo okay sinzi ko baba bivuganye ngo ngira ndakuvuge nawe utunyishura kuko barakwe ngo hari ukuntu umuntu abigenza ubunya abantu basa n'aba content creator ngira ndakuvuge ko ngucunyishura konzi ya Kikongo jena jewe ndi Fizzo ahubwo na je tuzokeye beef now jena ku marezo social je n'umuntu yashatse kunzana ko beef je muri cinema yaravuze arivugana by the way ndanishuye no ndamuhaye Chanel yitwa Gitare warakinye witwa Gitare wewe yitwa Gitare warakinye witwa Gitare zina ryo wararikinishije ndavyo yitwa Gitare gute Gitare Chanel niko yitwa ndavyo aruzi namva wewe ahubwo ndaza kumwandikira ndamuha none umvukate yewe niko yitwa yitwa Gitare Chanel haraba muhamagara Chanela yarabikosoye ejo bundi naramwumvishe anje narabibonye TikTok harona na Gitare Landry ngahe muyinga ba Gitare ni benshi baba wowe ni zina oya we niryo bagubatije cyane ryari ryo gukina byaraheze Ngami Gitare by the way iyo film yitwa Nkusi bisigura iki none Nkusi ni izina ryahabwa ingwanyi yo mu bwami hajya none muri rya filime Nkusi ntiyari umukobwa Nkusi yari umukobwa ni nawe yaragwana ngaho mutegereze season 2 okay amatsiko thank you Nkusi filime y'ikirundi kweri kirundi gikwiye abantu kubera ukuntu bagumye bayisaba cyane irashobora kugaruka pe hari niyo mazi imisi mbona ngo igikomere ni ibikomere byinshi duhura navyo mu buzima abantu benshi nenda kubaza harya iyo muriko muratora umwandisi wa sinema urawandika iyo uri kuratora izina ufatira kuki biravana hari igihe nandika filime ntangura kwandika filime ntatora izina n'igihe nandika izina ndarizi ko hari filime igikomere ari
filime nyinshi zitwa igikomere Jerry ivyo hari inyarwanda rero ivyo biro by'ifilme zindi zitwa igikomere nabimenye namaze no gusohora coming soon caravuga hariho umuntu inyarwanda kweri ya kera cyane twigikomere ivyo rero nabimenye naje gusohora n'indundi nyene yitwa igikomere nabimenye naje niyo iwawe rero tuzotandukanya naciye ncika intege ndavuga what ibi bintu nigeze kubona statut yawe ya WhatsApp wari wanditse ngo kucutwe wari kwezi ibintu wamushira kuri statut niyo mpamvu cyutwe amakuru yose y'indashira ubu murasigaye kumenera mabanga nabonye washize kuri statut ngo keneye umukobwa ngo ari romantique ari hoho wari na segisi sinzi rero umukobwa ari segisi bari kuradusaba wari wowe dusigo wodeho mucaga muta basi sinzi ko bibona muri industry ya filme ngahi muyinga turakenyemwa abakobwa bazima bazi ico bashaka simuze ko badahari barahari ariko ntibahari ku rwego twifuza ko kugira dufatikanya twese dushire filme y'imuyinga canke filme muri kano karere iwacu ku rwego twe twifuza rero uwo mukobwa rero aracakenewe je ku ruhande rw'iwanje aracakenewe ndiko ndamurondera ntibivuze ko abo turi kumwe badashoboye barashoboye rero nkeneye izindi mbaraga ziza ku kongereza kwapuya izufise kongereza mu bahari ubu keneye aba actrice bakitinga nyene nk'abazungu apana nk'abazungu like no basi aviva ivyo ariko arakina akabiha agaciro dimu ava yuko wowe wari kuvuga ati habwo nkeneye umukobwa akunda gukina film urazi manzureke akunda gukina film kuko arabikunda kwanza first of all then amaze kubikunda bimurimo mu mubiri mu maraso ikintu yona hole yose womuha yogerageza kwisanisha nayo agashaka no kwikina nkuko ushaka wewe mu gihe abikunda ariko namaze kubona yuko hari imice myinshi yuko nyene hariho nana nkaje bibaza wombwira ngo udukine film utampemba nkata ya uturi mu vyunguka rero mu gihe noba ndabikunze ndoba nje gukina kwa ndabikunze n'ikindi gihe noze gukina kugira ndaguhembe niyo micibiri y'abantu babiri baja mu kintu okay reka ndagisobanure neza sishaka umukobwa aza gukina filme kugira ahembwe shaka umukobwa aza gukina filme kubera zica ashaka naho ashaka gushika muri filme kubera ko filme ntibazobahende ngo nta mahera ariyo aho ashaka gushika biciye muri filme amafaranga muri sinema arimwo tubireke ivyo byo uza turavuesha abantu arimwo abatabizi ntabyo bazi nyene biza babizi muri ahubwo rero ayo mafaranga ajya bande ajya barambije oya apana bashikirwa ajya barambije abarambiwe batashe urabaza amigo inshuro yirutse kuri sinema n'amafaranga amaze gushiramwo ntane yaramugarutse ariko rero ubu arashobora kugaruza 2,000 ariko kijya gihe yarashiramwo atari buyakuremo rero iyaza kuba yarabitaye kijya gihe biba byaragenda baramusize nawe hariho n'abamusize hariho nivyo nagira mvuge hari abamusize kubera gucika intege rero amigo n'urugero rwiza ngaho imuyinga urutwereka ko sinema ishobora kutumerera neza gusa ndibuka wowe hari arigeze kuba hariho igihe wowe na amigo mudahuje nyene hari ntuzenya showbiz sinzi ko ndavyibuka kera ivyo bintu n'abantu babikriye kweri baheze igihe ngo yanga urumva ngo sinema ngo za King umuntu zozi amigo ico gihe nimwe bwatangure gukorana ndavyibuka nimwe bwatangure gukorana ivyo bintu n'abantu babikriye uramubaza amigo cyangwa uzuduhamage nta musi numwe ubaho je amigo tugira n'ikibazo habe n'icurusinga canke mikrofone canke carte memoire
rero narabyumvise rega nanje ndumva ntimwari bwatangura gukorana ntiriwe ndavuga izina ngo ari umuntu ngo yavuze ngo we ngo wavuze ngo ibi nibi ngo kuri Amigo ndambwira Geo King nabivuze ryari ivyo navyo uravuga Amigo araka nigeze gushira kuri stati ndakabona siko ntiyavuze Geo nta zina yavuze nako wiyeza kuma gusi yavuga izina nari kuvuga uramvuze ariko ntiyamvuze rero izo bifu n'abantu bazi creye kweli zari mu mitwe yabo je Amigo nkakurya anya Jumwe abantu nk'abantu dufate nka Shari na Nina abakobwa babiri bose bararirimba ariko hari uririmba neza gusumba uyundi hakabamo na mwiza kurusha uyundi kandi abafana ntibabakunda bose oya byovyo burya Shari agira abafana biwe akagira abafana biwe reka ntumbereze kino kintu uraye jewe ibintu vyose muri ko murambonamwo muri cinema acting ibintu byose ni kugera no kumyandikire kugera no kugukamera engo si sawa kugera no kuri kala yo muri cinema byose ni Amigo ndabikubwiye reka mbivuge mbisubiremo rero hamucu ufata King umukompare na Amigo bibaho ibintu bibiri bitoba none wowe rero yarabona bakora ikikananga ukana kubwire kugera kuko mfata kamera arambwira iyo ngufashe siyo fatiyi ni mwigisha wawe ni wanyigisha niwe director sivyo cyakambwira ndaza jewe ndagukamere rero y'abantu mwitoye mugakompara King nami okay ni mudukompare ndi sawa kuko bidutera imbaraga zo gukora yaba jewe yaba we turakora kuko ufite competition wawe ni sawa urakora cyane nka Rocky na Giti si sawa bituma yadakora ahubwo rero nibwo muvuge nta ngorane ariko nagira ngo mvuge iki kintu Amigo sindamu umwansi wanje ahubwo ni competition wanje reka bivuge Amigo umwansi wanje gira bariya nta nuko azokwigira mu mwansi wanje ahubwo Amigo je ndakora cyane kugira ngo ngere kure Amigo nawe arakora cyane kugira ngo agere kure si sawa abantu babiri rero bakora cyane iyo bahuye rero nciye kuri studio nkumva filme zanje ziriko ziravuga numva ndarenze nagera rero nkumva Amigo nawe ngo Amin Chaga tavuga wa mujama aracakora bintera nanje kongera gukora cyangwa nkumva akantu bariko baravuga Amigo filme yuko akana kari karenze ni nanyinshi bumuhuriyemo ngenda rero nkaca ndamubaza bro kano wakagenze ari nk'akantu k'akamontage yose narinzi namba n'ubu sindamenye n'ikintu na kimwe ndamubwira muhungu ingo nterekeremwe bino bintu nk'ijya filme abazimu b'amaraso nk'ijya yo jewe mbona nkina izindi maji isinza aho zibira je no kuri no babatse how umuntu yitwa kandika filme nk'ijya mani tegwo mwe yagasino kina bisanda babi filme yarankanze kuko wanashaka ndiko ndanayigira n'ibintu jewe abayirimwo bose ndabazi mugabo ni filme ntoraba mwijoro nanje ujya kinyari maza mbe muri filme yitwande muri ndasenge ndamutinya amaye je ndabatinya njewe natumaye n'ubu duhuye no cyane tumaye n'umenga rega ni jini byanya Amigo naje kuraba burya la fois passée daraciye ubwira ndabe neza na neza ko amenye yiwe akimeze neza atameze nka vampire sinamutinya ko yaturi kumwe so King Christopher ndagushimiye cyane n'ukuri uraduteramishije jewe n'abandi bafana bacu aba followers bacu yaba kuri YouTube kuri Facebook n'ahandi hose ndazi twari kukugurira ya jus mugabo sanze fisa aya joli jus sinzi kuyino wase naho birakuraba cyandi batoba ndabirisha ikwankwa bijya byovyo umuntu yafashe joli jus akayirisha umwembe mubisi sekondondera nze kumusanga muri commentaire asiga kanimero so merci beaucoup kuba waje nyene wakoze cyane nejo nivyagubuka uzobona nje ati tugende muri studio gusapana wewe kauka gatoyi uzobanza ukorane n'abandi
ubu mwese nzobazunguruka yame gushika no kumva no kumusiti hariya mwese nzobazunguruka jewe maze ibisi narabisavye kuva kera kwa nagenye ikiganiro canje nami ico kiganiro kubera iki mutakizara mbere mutubabarire cyane ku musi wejo canke hirya yejo muzokibona je kiganiro kitari canje namigo je niyo bifu ayivuge basi yose agarabaye hose sindabivuga nkava mu Rwanda ndago bisa nakubise jewe namigo reka ntaco nakoze cyane kandi abaseze basezerewe umuhungu mubona ibintu vyo bitagora basi harageze ko tuja gufutura niko bavuga gufungura tiriwe dufunze tugiye gufungura ivyo ni ivy'iwanyu je sindi mu mizimu wewe wafunze ego kafiri ewe kafiruni wewe je none mwibe abamizima bari muri amajyane twebwe turi mu karema none ga nivyo ubu umuntu ntagifunga mu mahoro no kuri kw'Imana funga mu mahoro so thank you so much mubandanye mu dushigikira cyane mutugirire subscribe kuri Sky Media Burundi mwibagire no kuri King Christopher nkuko yabivuze twereke urukundo muzamukoze mugende murabe filme zabo man murabe impano wallahi twibitse ko yo berere turashobora kuzotera imbere tunabashimira cyane ku bwitange bwanyu muriko muratwereka muri no misi sinzosubira gutuma munkumbura canke mudukumbura ntizosubira gutuma mwicwa n'irungu muzoce musimbira kuri YouTube ya King Christopher then mube muraraba filme ku bindi so mugira ibihe vyiza mubandanye muryoherwa n'ibiganiro vyacu mubandanye muryoherwa abamizirima mufunze bavuga gute Ramadan mufunge neza abo bari mu karema mugira ikarema nziza that's it ndabasezeye ndibaza na King kajambo kanyuma cyo duheza nukuri murakoze cyane mwarakoze kubaho mudahari nta twebwe dukora kubera mwebwe kuko twotamba twirorera mudahari rero Imana ibayezagire thank you ciao ciao ciao